Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro Inside Sport turabahaye ikaze muri ko murakurikirana mbonesha kure yanyu BETV. Uyu munsi nkuko musanzwe mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu muri kumwe nanje canke mugenzi wanje Prosper. Nuko mubibona turi kumwe n'abatumire babiri, abatumire badasanzwe, reka tufate umwanya bidondore. Turabahaye ikaze. Ego, murakoze. Nitwa Kizimana Alexis, nabaye umukinyi wa basket muri club Runani imyaka myinshi kuva mu 2000 gushika mu 2014. Ego, twongere kubaha ikaze kandi muri Inside Sport Alexis. Ego, murakoze cyane. Mu bafu bwanje nafise mugenzi wanje sijya mbere uhashitse ngaha ngira niricyo rigira kabiri ntihenze mushobora kwidondora. Ego, murakoze kandi kubutumire. Ego, je nigigira nkaba ndinga for the love of the game. Ego, murakoze. Ego, gigigira for the love of the game. Alexis usanzwe ari umuhinga mu bijanye n'ama tactique cyangwa imikenyuro mu Urunani. Uyu munsi nitugiye kuyaga ibidasanzwe, tugiye kuyaga ku bijanye n'umupira w'amaboko basketball mu Burundi. N'urwahe rugero uyu munsi umupira w'amaboko basketball igezeko. Twaragiye turabibona hirya no hino, amahiganwa agenda araba, abakinyi hirya no hino bahindagura imigwi. Uyu munsi Alexis musanzwe muri staff y'umugwi w'Urunani, mbe uyu munsi urukino rw'umupira w'amaboko basketball uba rugeze hehe ugerageje kuraba n'imyaka 10 iheze? Urukino rwa basket mu Burundi sinovuga ko rugeze habi, ariko ikintu cyose kigira histoire yacu, kigira uburyo cyubakwa. Umubwiye imyaka 10 no kuvuga uhere kuri 2010. Nibuka ko iyo myaka niyo myaka Uburundi twinjiye muri zone twatangiye kumenyera gukomera ukina muri zone 5, kuko twinjiyemo kuva za 2004-2005 tugenda gukina amahiganwa n'imigwi yo mu karere tutitora. 2010 equipe ya New Star irakina demi finale ya zone 5, irakina na finale yabaye ya kabiri. Ntivyakunze yuko itwara igikombe, ariko yagize ibihe bikomeye cyane, competition yari ikomeye cyane. Hama 2011 Urunani ruratwara igikombe. 2012 ya kabiri. 2013 Urunani ruratwara 14 na 15. Uwo mwaka nyene equipe ya Berco Stars mu bakobwa itwara igikombe cya zone 5. Bisigure ko iyo myaka basket y'u Burundi yari igeze ku rwego rwiza cyane. Ego, amasa ducibwamo n'ivyaciye mu bijanye n'amaguru neza cyane. Uravuze ati muri 2015 ho harabaye ico no kwita ihagarikwa canke igenda buhoro buhoro, uvuga progression lente mu gihugu imici gifaransa. Mbega igigira for the love of the game, uyu munsi uri kuraraba imikangari hari muri basketball yo mu Burundi, ukaraba Alex arabivuze neza ati 2010 gushika 2015 yari passage no uvuga yuko bakunze kuvuga ati ni passage ikayangana muri discipline ya basketball mu Burundi. Mbega uyu munsi uri kuraraba twosura kwitega ivyo bihe turavye urungano dufise uyu munsi? Ego, nkuko coach Alex abivuze, wumvije no kuntu abivuze ukuntu vyagiye birevolua, urumva yuko novuga yuko ico gihe cya kera bagikina, urumva yuko bari bafise ahantu bagera kuri scène internationale. Ariko muri kino gihe novuga yuko bivana n'inkino zo gusohoka, novuga kubera novuga ko urukino ruteye imbere uguma à l'interne nyene utarengana imbibe. Urumva rero uko nibaze yuko inkino zoza haraba ama competition internationale, niho twovuga ati tumenye urugero tugezeko. Nk'ubu bwa vuba nk'igihe mu bwinserukira gihugu uheruka kuja muri Kenya, umuzwi wa muzinga uja muri Kenya na New Star ija muri Tanzania na Dinamija muri Tanzania. Nibaze ko kabaye akaryo keza naho bitabaye kenshi ko kubona basketball mu Burundi ahantu igeze. Je novuga yuko basketball yo mu Burundi kiri ku rwego rwo hasi ariko gwiza. Ego, urwego gwiza urabivuze neza. Harasohotse abakinyi bagiye batandukanye, harasohotse ico no kwita amatara, ndo bivuga neza ati harabaye free de talent. Ndiko ndaraba ngaruse gato kubijanye no ku ma free de talent. Uyu munsi mu gwiserukira gihugu intamba basket turabona neza yuko twifokaliza gose gusumba abari no gusumba abari hanze. Est-ce que iyo niho bari handicap muri basketball mu Burundi kugira tubone discipline donc isayangana, donc tubone basketball mu Burundi iri ku rwego rumeze neza biciye mu guserukira igihugu?
kubisanzwe ico gishobora kwitwa fruit de talent Jesu ukunda cita ahubwo n'akaryo umukinyi umwe cyangwa uwundi aba aronse wo kuja gukina ku rwego ruri hejuru gatoya bisigura ko abageze ku rwego rwiza yidandaza wenyine agashobora gukina mahigana komakomeye uriko kuraba no munsi nyene basket Gibera akina akora basket y'umuntu ageze ku rwego rwiza cyane jewe nibuka tugiye gukina Coupe d'Afrique nk'urunani niveau Gibera afise mu gihugu ca Maroc no muri Tunisie niveau Gibera afise no munsi ni niveau iri ku rwego rumwe nabo bamenera twabona bakomakomeye bakina kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda niveau yabo iri hejuru gusumba igihugu cy'u Burundi muri basketball. Bon, uvuze niveau ya basketball abantu twoca twihutira kuvuga duti tubone nka Landry, tubone nka Gibera, tubone nka Paulin, tubone Jean, tubone Richard. Ariko nibaza yuko kugira tuvuge ko basketball iteye imbere n'amaparametre menshi umuntu yarabira ku bintu byinshi. Ushaka kutubwira mwamwe. Ego nico gituma cyenda nkuko nyene mu mbajije ndavuga directement yuko basketball mu Rwanda bari kuri niveau nziza gatoya kudusumbya. Kubera urabona yuko ni structure novuga yuko ni structure yubakitse neza gusumba iyo ngahanye mu gihugu. Umva ko hari ibintu byinshi bigikeneye gukorwa kugira tuvuge ko twogira basketball iri kuri level nziza nyene. Ego. Est-ce que le fait izo ndafise ucishaka kumunganira gato kumunganira canke kuvuga ibitandukanye gato nawe avuze ko mu Rwanda bafite structure nziza ni kuri niveau elite niveau ya première division barafise uburyo bitunganije kudusumba mugabo natwe icyo tubasumbije nuko basket tuyihera hasi. Ego pepiniere uri kuraraba hari abantu bagize ama initiative yo kurema academy hari ama equipe ari muri division B mu bahungu no mu bakobwa. Uyu munsi pepiniere uravuze ikintu cya pepiniere gatoyi pepiniere uyu munsi est-ce que turafise aba pepiniere no vuga yuko ashobora guproducer ngira warakinya muri club y'urunani 2005 harabaye ico no kwita tournoi de Grand Lac ahi Bujumbura yasozerewe kuri finale yakinwe n'urunani hamwe na Dinamo umukinyi Sokoroza Francis akiri muri Dinamo twarabonye urunani ari equipe no vuga yuko nimba ari equipe twabonye y'urunani yari equipe imeze neza yari equipe yarimwo aba basore mwakinanye bagafisi abahigwa Blaze niko bahoze Blaze ni pepiniere no vuga n'urungano rwadugiye hamwe. Est-ce que uyu munsi urunani ko tuzi neza rufise ico no kwita structure bahera hasi kuduga canke club no vuga nka za Dinamo twabonye aho Generation Jean Bonfils aba Aderar ba Regis uyu munsi est-ce que haro equipe ifise structure nk'iyonye equipe zifise structure nk'iyo ndaguha akarorero equipe nka cyane fashe muri deuxième division ari ama equipe nka tuze yego sivyo equipe ifise abana bahera kuri bato cyane imyaka 8 9 10 abana bagakura bakagera n'ahantu baje muri deuxième division bakaba n'abambere ngiye mu ikarti nka Cibitoki equipe nka Les Amis ifise abana bakina basket bahereye hasi bafashijwe na structure ya Centre Jeune Kamenge yorganize ama competition muri kaya karere abana bakaduga gusha muri deuxième division ndaguha akaroro k'abakinyi benshi nka Shebe akina muri Dinamo Regis yakinye muri Muzinga Ali akina muri Runani uno munsi Kenny akina muri Dinamo Edi akina muri Dinamo n'uburore bw'abana bakuriye ahantu bitwararitswe bagakina basket iri propre umwana akura afise imyaka 10 azibwira layup gauche abandi ugasanga byigishwa muri première division. Rero ikibazo je mbona kigarukira ahantu ha deuxième division première division ifata hole novuga ntirakomera ku buryo bwaho umwana yakuze yigije basket neza kiri muto agera ahantu akacaronga rero ibibandaniriza ko mutuma duga kuri nivo nziza niko ubibona gigigira kabisa icyo kintu navuze coach nico ariko gusa mvuze nti navuga kuri ico ile structure y'ukuntu navuga ama academy ya deuxième division zubakitse navuga yuko naho nyene sineza gose kubera nkuko tuvuze nk'akarorero nkiko twari turavuga mu bihugu bibanye hari nk'ama programme ya FIBA usanga ariho nka za NBA Junior urumva en tout cas NBA Junior ni programme nziza cyane gusonja ya deuxième division kubera baza bafata kuri deuxième division bagaca babahera ko ngaho nyene bigaca bituma baba pushinga kuja muri
ligue nyene Ligue première iri hejuru. byoroshe ariko si no mu Burundi umuntu aravye akaja nko ku kibuga akaraba ku bibuga bitandukanye Mutanga, mu mu Gasenyi, Gasenyi mu Cibitoki mu Kanyosha urabona ko basketball irahari mbere turetse no nibujumbura gusa na ruguru nuko nyene ko kenshi nk'ingozi Gitega uzosanga kenshi nk'umukinyi hajya nyene ko usanga habaye nka championnat national niho abantu baza kubonera abakinyi pourtant abakinyi hari abaruzuye cyane bameze neza kandi le fait yuko kuba turi muri amateurisme ntibishobora kuba ari handicap kuri basketball yo mu Burundi. Amateurisme oui mugabo kubisanzwe abantu turakunda kuvuga ngo sport nibe professionnel sport nitera imbere mugabo sport ni domaine imwe mu madomene menshi agize igihugu ni gishobora gutera imbere muri sport gusa kandi kigifise ama challenge ama defi menshi kiteza kwirukako urumva ama communauté ni yatuma sport fonctiona none abantu bakifise souci bijanye n'izo bafungura n'uburyo babayeho uvuga ko tuzoshikayo mugabo ntavyo ndiko ndabona ubunyene. Donc urumva icyo uvuga ati uyu munsi turiko turatera imbere buhoro buhoro turiko turatera tugira intambwe peut-être ko turiko tutanda muri semi amateurisme kuko uyu professionnalisme plutôt none uyu munsi uri kuraraba hari amatransfer abavorte hirya no hino ugasanga umukinyi basket birahagaze bivanye nani kibivanye n'ivyo donc ivyo badashoboye kumvikana abasanzwe bayoboye imigwi est-ce que kubera iki twoguma aho hantu kandi umukinyi ashobora kuba bloqué ku bijyanye n'agafaranga urumva donc tuko tujya mu bintu vy'amahera kandi vyitwa yuko turi muri amateurisme est-ce que uyu munsi umukinyi muhagaritse ari ku rwego rwiza ndagaruka kuri exemple isanzwe kaya Richard est-ce que ntibishobora gutuma umukinyi abivamo akabihebwa sanga niveau yiwe yagabanutse na rwego twahora tumubona ko ruri hasi. Ego nkuko bivuze turacyari ku rwego rwa nzego amateurisme ariko ego igihugu biravana ukuntu cyo kiratera imbere gigaterana imbere n'amadomene yose ariko urumva tugiye vuga ngo basketball mu Burundi gere kuri professionnalisme nibaza yuko twobara kwihuta ariko hariyo passage ya amateurisme vers le professionnalisme hariyo semi professionnalisme kandi nibaza yuko hariho novuga ibintu bimwe biri muri basketball mu Burundi nk'amasinyo yerekana yuko ari hafi semi professionnalisme ariko itari au total nyana atari semi professionnalisme je nibaza yuko nkuko mubivuze nk'icyonye cy'abakinyi usanga baba bloqué canke iki nibaza yuko nk'ababijejwe bo gerageza bagahindura ikintu kimwe kubera apparemment uraje nko musinga umukinya ashaka kuja nko mu mugwi yibaza yuko ashaka kugera handi hantu akaba bloqué umva yuko ari ku block umukino ariko bikabloka iterambere rya basketball nivyo equipe y'urunani yaratwaye cano 2005 yaorganije ngahi Bujumbura hari mu mwaka wa 2013 ngira Alex mwe niho mari muri marashe gutwara ico gikombe est-ce que uyu munsi turafise equipe mu gihe twakorganiza competition régionale ishobora kuja imbere yatwara igikombe nkuko twayibonye kuri ka yiwanyu muri mu runani vyo ushobora gukunda uyu munsi est-ce que ari equipe ushobora kubona yoba ijisho ry'u Burundi mu nkino nk'izi za basketball? Je novuga ni sinovuga equipe imwe kuko turamaze imyaka igera kuri 3-4 champion itangura udashobora kugira pronostic yo ushobora gutwara udashobora kuvuga ngo ni equipe yizotwara igikombe kuko zose ziba zifise ishusho nziza igaragara neza yuko amahigwe bako kuyanganya mbere ugasanga tugeze nko kuri journée 3 canke 4 utaramenya uzotwara igikombe aho bisigura niho uvuga izina ry'umugwi n'umwe umugwi umwe wose urafise icyo no kwita ama point fort n'ama point faible ariko ni migwi bavuga ni myiza ku rwego rwacu uno munsi no bigereranye n'igihe ca 2005 2006 dutangwe kuja muri zone 5 twagenda turi imigwi tuvuga tuti imbere y'abakenya turakora iki imbere y'abaganda turakora iki nukuvuga mu mutwe twari dufise yuko nibishoboka ko twari ese tuko amataye yabo ari amataye novuga yuko amagabari donc sonde gabari gusumba amataye kandi ugasanga twebwe umukinyi nk'umumejeru wacu nkaje ugasanga ibiro 75 navashikana bona sindamupima ariko geranje ugasanga abandi bangana inzu ariko vyaragaragaye neza yuko le talent ntibisaba ibiro cyangwa uburebure ariko na facteur meza afasha ariko nikibuza yuko umuntu compense par la technique rero novuga ni Gigi yakivuze neza dushoboye kuronka uburyo imigwi yacu isohoka kenshi
kenshi gashoboka ntihagire intambamyi rimwe cyangwa izindi zituma abakinnyi badasohoka nukuri jewe ndabona umuhingo turafise espoir yuko dushobora kubona donc les talents mu myaka iri imbere zishobora kuza gusubira mu kibanza cy'abakuru ba bakanarenza na cyane cyane ngira umunsi turavuze izina rya Gilbert turavuze ibintu bishobora gutuma uyu munsi basketball tutabona amatara emergent ari ku rwego rwiza ni giko uyu munsi umuntu yoshobora gufatira dufatiye kuri Gilbert uyu munsi est-ce que kuraraba uyu munsi n'uwahe mukinyi dushobora kubona yoja mu kirenge ciwe canke yokurikira ingendo navuga Gilbert yoba yarafashe Bon, ni benshi abakinnyi bashobora gukora nka bijya Gilbert yakoze kubera twese turabizi neza ukuntu Gilbert yatanguye basketball naje ndi umwe mubona nahora ndamuraba nkavuga ati vraiment uyo mwana yazava yimugora kabisa uravye nataye yiwe umva yuko ni benshi babishoboye donc nibaze ko kugira haboneka abandi byose bihera kuri mentalite bihera nyene mu mutwe n'abandi bose nibaza yuko bashoboye kuba bafise novuga objectif y'ahantu bashaka gushika aho bashaka kugera byose ni le travail Gilbert ni novuga yuko ni c'est la preuve y'umukinnyi yakoze travail ikomeye cyane kandi mu mutwe cyane cyane haguma hari mu mutwe ko urana ko ari umukinnyi afise vision ashaka gushika ahantu kure nkabya kwa Balandri nkakujyanye hariho n'abandi bari ngaha mu gihugu bumva yuko bafise indoto zo kugera yego niho cyabumvira yuko basketball yo mu Burundi iri muri amateurisme ariko abakinyi bo baratangiye kugera handi hantu wumvirije mu mutwe est-ce que ivyo nishobora gutuma uyu munsi tushobora kubona basketball yo mu Burundi dusubira kubaka kandi gushasha gusomba urugero tariko turagerako no byose ni hari ikintu mwavuze kijanye n'amatransfer y'abakinyi jewe kiri mu bintu bindaje shinga gose kuko hari ukuntu umenga umukinyi no munsi ameze nk'umucangiro arafashwe n'umesclave mu majambo wa equipe ukuvuga nta jambo afise ku bijanye na mobilité yiwe afise jambo rike iribaho ni kenshi uzokumva umukinyi yanditse kete canke gusaba kuva mu mugwi umwe aja mu wundi bikaba bizwi neza ko bitazokunda donc urumva murayo mu mwanya muto ababizi ko badashobora kuba neza yuko ntibazonyemerera kuvuga amategeko hari ukuntu adafasha abakinyi kugira ngo uko kuva mu migwi imwe baja mu yindi bikunde ndibuka turi abakapiteni n'aba Freddy n'abandi bakapiteni twarifuje gukora ikintu structure ya amical des joueurs kugira ngo tugire akaryo ko kuza turavugana amadroit yacu un syndicat iri ngaho voilà Jean association kugiye muri syndicat urumva ni ikintu kirekire association y'abakinyi kugira ngo baze barigira hamwe ivyo bakeneye ico gindi byaratunaniye ariko no munsi Elvis Gafsisi yarambwiye ati tumaze tuganira na ba Jean n'abandi bakapiteni b'ama equipe ati turashobora gukora ikintu kija muri iyo nzira nuko nashaka kubwira yuko Elvis na bagenzi bawe ba Jean bagire n'abandi bakapiteni bose bapasi mu bakobwa cyo gikora muri ko mu gikore kandi kizoba imbuto nziza hama kuba president w'ama club ndazi ko bakora byinshi cyane kuko ntihumve ngo barabloka abakinyi bagira gute barakora ibintu byinshi cyane abakinyi benshi barigwa amashuri kwitangana abakinyi barondeye ubuzi ukuvuga bose n'abakunzi mugabo umuntu ashobora gukora ikintu yibaza ko ari cyiza mugasanga ko agira nabi wundi atabizi donc urumva ibijyanye n'amaintérêt babanze amaintérêt personnel babanze bashire ku ruhande kuvuga ngo naka ataguye mu mugwi wanze nta kigenda oya kujya umuvyeyi ashaka kumurekura akaja kwiga hanze niko mu president wa club udashaka kugumya umukinyi nk'uko umengo no mu esclave wiwe we nivyo ni uko giregere ubibona ego icyo kintu coach avuze cy'abakinyi bariko baragerageza kugira nk'iyo amical des joueurs nyene bakina uyu munsi dufise nimba basketball nimba ari champion itaratangura uyu munsi ndibaza ico n'ikibazo kimwe uyu munsi kiragishinga ngira twavuze izina rya Richard mu ntango peut-être n'izina rya Simplice nayo yene nibaza neza ko ibintu bikiri mu gifungu bitaragaragara ngo bijahabona ya inkiyo procedure nibaza ko icyo kintu bariko baragira numva ni ku neza yabo kandi n'ikintu novuga yuko ni processus nyene atari ngufi nko coach yabivuze nkuko nabonye numva ko ari ikintu bari bamaze gukora kuva kere ko ntibagera ku cyo bari bashaka ko ravyo no muri NBA vyagenze uko nyene nicyo gituma nkuko nyene navuze nk'abamambo b'ama equipe canke aba president ntibabigira ngo kubera ngo babanka canke ni kubera novuga ko atakintu kirubakika neza gitumvikana kandi bavance n'amarezo yumvikana ko ravyo no muri NBA nko no munsi urabona ko bafise navuga ni nka bo bayita syndicat
y'abakinnyi ubona harimo ba Chris Paul ba LeBron James bari à la tête misi mu myaka yaherero yasanzwe yiyubura ya bari à la tête ariko nabo nyene baragwanye kuva kera kugira ico kintu gishobora kandi mu kugwanira muri ico kintu sabakinnyi bonyene babigize harabayeho nabandi basanzwe muri iyo monde ya basketball ya NBA babafashije ko ravuze ngo abakinnyi bonyene babyikorane ntico kunda hari ivyo bashobora ku avancer comme raison abandi bakabibona umengo ni obstacle ku iterambere rya basketball alors que bo bashobora kuba bibaza yuko ari ikintu gishaka gufasha. Est-ce que nitwoja muri logique twoshobora gucreate cyo no kwita kugira uyu munsi ama equipe habemo nivyo twavuze rugero canke uyu munsi no vuga competition ari muri basketball ahi Bujumbura kubera iki tutozana cyo no kwita ama equipe donc création ya championnat national kugira no vuga yuko calendrier ibe niniya hama habe cyo no kwita turomarke nawe yandi matana kuko uyu munsi mwabivuze neza ati ruguru naho nyene hari abakinnyi uyu munsi turabona muri club y'urunani turafise no vuga hari abanyagitega no vuga bashika kuri bangaye bashika kuri 4-5 no vuga kandi bakina umupira mwiza kubera iki hatoba création ya ligue nationale la ligue de basketball burundaise ico urumva byinshi mu byo twagiye turavuga twabigarukiye muri ASEBA Bujumbura mugabo fédération nationale isi gikorwa gikomeye jewe narageze kuba mu nzego zitwara muri comité exécutif ya fédération ibikorwa byinshi nyamukuru ama association usanga ari yavyikorera hamwe ugasanga hageze championnat national niyo fédération ikora le championnat national ugasanga imaze ikiringo gigufiya ucu usanga rero nta bikorwa bigaragara bihuza ama equipe yo mu ntara zitandukanye uvuga n'umukinyi wese abaye nk'uduza umutwe ateye imbere ama equipe Bujumbura acamusahurana amani bamwe bakwega n'abandi bakwega ugasanga Dinamo mutwaye bebe bamwe bakwega n'abandi bakwega ugasanga rezipura mutwaye urumva n'abandi bagire bose bavuye Igitega n'abandi bakinyi benshi ni kuvuga kugira ngo dushobore kuronka amatara mu gihugu cyose la fédération office yakazi gakomeye kandi kuba itarabikora no munsi ntimwibaze ko itabishaka ariko ni ibintu bisaba ibikorwa byinshi ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba imigambi ni ibintu byo kwitangira nyene bikora abantu bafite umwanya bari passionné kandi bashobora gutahura ikirenze cyo bashobora kubonesha amaso ushobora kutabona inyungu bunyene urumva uri kurakora ibintu ukabutari ukatutahamwira umuryango tinone vyageze uzanyiki naho ngo mvuye ikarose guteza imbere basket usanga nyene bisaba nyene yuko umuntu aba afise nyene iyo force nyene na passion irenze perseverance na passion yuko donc twibutse bose barako dukurikirana yuko mushobora gutangura kutwandikira ubutumwa kuri izo nimero mubona ziriko zirarengana ngahonye ni WhatsApp mutwandikire mutubwire intererano canke ari nk'ikibazo mufise kubijanye n'ico turiko turayaga no munsi n'urwahe rugero umupira w'amaboko basketball mu Burundi uyu munsi rugeze kongira muravyumva ibigiye bitandukanye turi kumwe na muhinga mujanye n'ama tactique canke mujanye n'imikenyuro mu mugwi w'urunani hamwe n'usanzwe ari umu analyste canke umusesanguzi mu vya basketball arikurikirana hafi haba mu mahanga canke na cyane ngahe Bujumbura canke Burundi ona wese wundi ni Gigigila afise blog yitwa For the Love of the Game murashaka kuza murayikurikirana ku marezo social atandukanye Facebook Twitter Instagram YouTube nyinshi hose turagarutse gatoya mbega uyu munsi urugero rwo bamenyereza gogo rumeze gute hari ico bafasha mu kugira tubone ayo matara tuveje kuvuga uyu munsi ashika ku rwego rumeze neza tubone ndetse n'abasohoka ni kijya kintu navuze nti nk'ama programme ya FIBA ashika mu gihugu agakora en fait turetse no muri domaine ya basketball uravye no mu zindi domaine z'igihugu kenshi uzosanga ama programme aza gukorera mu gihugu afasha akaboostinga mu bintu bimwe nko mu bakinyi bakiri bato urabona nk'agi ma programme y'ama academy nivyo mu Burundi nko coach yavuze benshi arikora passionnement ukasanga ari umuntu afise nk'aka academy ahantu iki ariko uravye ukuntu yubakitse urabona ko hari ibintu byinshi bibuze nibaze ko no muri coaching naho nyene ari uko nyene utizambere ateza kuba harimo muri coaching harimo abantu bari passionné icyo cyo novuga yuko ari ikintu nyene umuntu ateza kuba afise ubwa mbere hamana ntuze na FIBA ikishije muri FIBA bikagira icyo bafashije kubera ntibazobandanya bashaka gukora baguma nk'akarorero nk'ubonye nko mu Burundi naragize ama recherche ndagerageza kumenya ibya muri coaching ko bimeze ndavuga yuko 98% y'abacoach b'abarundi bose bari kuri niveau 1
bari kuri niveau 1 ya coaching kandi urumva ni niveau abantu bose novuga barigiye muri coaching baba passionné akaza n'inyigisho benshi barashuye kwishikako dusaba coach babiri bari kuri niveau 2 nka coach Olivier Ndayiragije hamwe na Patrick Ngwijero uvugo nibo bari kuri niveau 2 umva yuko niveau ya coaching mu Burundi iri hasi nkuno munsi byoshika nkubo adugeze mu gihe hariho ama league igize za Basketball Africa League nk'ubunye nka equipe imwe ngaha mu Burundi yoseruka dufate nk'urunani cyangwa Dinamo cyangwa New Star cyangwa Mutanga cyangwa Muzinga cyangwa iyindi yari yose cyangwa Le Gazelle cyangwa Berco imwe igasohoka twosira kugira ingorane nka ziganye twabonye zashikiye Le Gazelle muri Tanzania kwero uzosanga abakoci ubonye ntibakibemerera bakavuga ati umukoci atari kuri iyi niveau ntashobora kwicara kuri bando touche urumva yuko mu bisanzwe niveau ya coaching iri hasi cyane urumva iri hasi cyane n'ikintu navuga la Fédération de basketball ikwiye kubafasha cyane kubera mu bisanzwe abakoci basanzwe bahari bari active kandi babikunda kubera nako benshi babiha n'umwanya urumva yuko ahantu niho bari bloqué navuga abakoci bari bloqué kandi bikababuza no gutera imbere nk'ibyo tubona abandi basohoka muri musi tashaka kubona nka coach Olivier Ndayiragije arasohotse agiye gukinisha Basketball Africa League ari 3e coach ntacyo ari kurumva azofise visibilité nini cyane we never know ejo rashobora kumva ageze aha canka handi est-ce que fédération yoba ari kutamenya canke yoba ari nkama babigira nkama nubwo sport itari professionnel basket itari professionnel quand même le travail ya fédération ateza kuba un peu professionnel yateza kuba kuko ni travail administratif FIBA iratanga ama programme y'ama formation ku ma fédération nationale presque kwisi yose. Est-ce que abakoca bose bo mu Burundi bararonka ama programme uyu munsi? Kusanzwe FIBA irategura FIBA Africa irategura ama formation yumvikanye n'ama fédération nationale. La fédération nationale irerekana le besoin yuko ikeneye ama formation. Hama le besoin imaze kuboneka FIBA Afrique ikoreshe muri programme ya solidarité olympique ikoranye n'amaseno iyo mu gihugu bakaca ba finance la formation mu biheruka mu Burundi yabaye niveau 1 le coach agirise niveau 1 yasize hayi promesse abakinyi aba entraîneur yuko niveau 2 atamisi minshi zohera itabaye ariko nivyakunze ntiyabaye hoba habaye ingorane nyabaki urumva aho nakubwiye ko ntakiri muri comité exécutive ubu ndi muri structure no ya fédération yitwa club rero urumva nivyakeneye urumva mukabazohora no gutwara fédération cyangwa peut-être arashobora bariko baradukurikirana ngira ku minsi iri imbere ashobora kuza kandi ngari cyo gigiye yaravuze gatoyi le formateur yatugirije formation ya niveau 1 yaratubwiye yuko hari ukuntu amanivo bayafatanganije kera bahera kuri young coach 1 na young coach 2 mukacugira niveau 1 izo za young coach 1 na 2 nizikibao bacagira niveau 1 couple ivyo hama abantu bose bafise niveau 3 ko twari dusaba bageze kuri iyo niveau 3 ari ba Alain coach wa Le Gazelle Aaron coach Runani na Désiré akora mu ministère de la justice n'abandi bakoci benshi baciye baramene kuri niveau 2 rero yavuze ati bisaba yuko votre fédération itanga la liste y'abantu kugira ngo FIBA ibashire muri mu bitabo byayo ku bantu bafise le niveau 2 kuko nkuko yavuze Sirishar na Olivier bafise niveau 2 gusa bagena bagiye muri ya competition baronka carte pour entraîneur ya niveau 2 sino bafise niveau 2 bandi barahari ariko jewe cyo nanifuza nuko uno munsi muri 2020 harageze yuko turonka aba entraîneur bagera kuri niveau instructeur barahari babishoboye uravye mu entraîneur nka Olivier Ndayiragije uravye Kagabo Aron uravye Aime bitagoye n'abantu no munsi bari bageze kugera ahantu baba bagira niveau instructeur ku buryo za niveau 1 tudasaba umu expert avuye hanze bikoresho nabo ngaha bagaforma mu ntari Muyinga ya Karusi Kirundo Bururi twadufise base nini y'aba entraîneur bafise niveau 1 benshi hama buke kandi ivyo birashoboka kujya twaronse aba commissaire muri arbitrage niko dushobora kuronka n'aba instructeur kuko barakinye imyaka myinshi nk'abakinyi hama baramenyereza imyaka myinshi bisigura no munsi barafise tous les critères zikwiye kugira ngo baba instructeur FIBA. OK.
ni murumva ibigiye bitandukanye bijanye n'imikenyuro kugira mu menyereza ashobore gushika ku rwego rumeze neza muri mu mugwi serukira rw'ihugu niyo ngomba tugaruke ko uyu munsi twarabonye equipe yasohotse muri zone 5 equipe novuga yavyitwayemwo antuka ko tugerageje kubakota gatoyi urabona neza ko bavyitwayemwo neza tugarutse gatoyi ni kubera iki uyu munsi nivyo nakivuze ubwa mbere tudashobora kubona ayandi matana canke tudashobora kubona abasanzwe bakina hanze y'igihugu kuko turazi uyu munsi abarundi bariko barigaragaza hirya no hino ni benshi twavuze izina rya Gilbert akina mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga izina rya Ahmed Sangwe uyu munsi ngira marashoye kuba mu mwandika ko article imeze neza kuri For the Love of the Game kubera ko uyu munsi turiko turabona babakinyi ba kera bagenda ko turabibona mu migwi itandukanye kuko uyu munsi uriko uraraba nka equipe ya Somali yari igizwe n'abakinyi bavuga benshi bavuye hanze y'igihugu eske nta kintu na kimwe bashobora kuza kwa portabo barisanzwe bari hanze bagiye novuga mu buryo bwo kwigaragaza umva aho tugaruka kuri cya kintu cy'ukuntu basketball yubakitse ngene yubatse ukuntu basketball yubatse dernièrement nkuko nyine navuze kuri icyo kintu cy'abakoci nagerageje kugerageza kumenya bimwe kubera umva hariho byinshi tuba twumva nyine superficiellement ariko ugasanga kubera kutabitahura ivyo ari byo ukibaza yuko amakosa ashobora kuyata kuri we cyangwa ubundi ivyo ni by'abakinyi naragerageje kugira ndagerageza kumenya abakinyi b'abarundi bashobora kuba bariko bakina hanze y'igihugu yaba iyo bivuriwe ngaha mu gihugu bakagenda bakuze canke n'abatarashika ngaha mu gihugu nasanze ari benshi cyane ni benshi gose ni benshi cyane si une fois hoba équipe nationale wagivuze nko kuri nka Sud Sudan canke nka Somali urumva yuko amafederation yabo yo aragenda nyana akarondeza byose urumva yuko ni ibintu biza gutangura kwanza hasi nyene kuntu federation yubakize nk'ubundi turabona nk'umukinyi nka Ahmed Sangwe batazira meya umukinyi novuga yuko yevuriwe no ko yarakinye muri deuxième division y'igiye mupira ngaha mu gihugu akacaja kubandaniza mu Rwanda no musashaka kubona ko muri equipe nationale atarimo nabo gacha wibaza ati bakavuga ati ni ngo zashaka kuba bivuye ku mvo zitamuvuye ko canke iki ariko urumva ko harimo akantu kakabazo umuntu ateza kwibaza kubera si une fois l'équipe nationale hageze kwisohoka ni kintu abakinyi aho abari hose basanzwe babizi kuva kera canke baramaze kumva bakabaprosha bakababwira yuko bakiyumva yuko baba proud gukinira igihugu cyabo nk'ubu nyine nicyo gituma ngaruka kuri iryo kintu ca Nijimbere Gilbert uno munsi equipe nka Muzinga ari equipe y'indwi canke y'umunani muri championnat y'Ubujumbura irasohoka ikaja gukina hanze ikamurondera Gilbert ari umukinyi wo mu Rwanda kandi twavuga yuko ariko avyigenza neza hari akabyitaba umva rero n'abahindi bakinyi bose bari hanze y'igihugu Vicky basketball yacu taratera imbere cyane babarondere hakiri kare urumva n'amahera ntaravuga ko nawe tabizi neza ariko atamera menshi arimo barakwiye kuba novuga conscient yuko basketball izotera imbere cyane babihereye mu gukinira igihugu cyabo nkuno munsi turashaka kumva abakinyi benshi eske aho niho tugarutse ngaho kuba proud canke kuba kunezererwa igihugu ciwawe ntivyo bituma je nibaza neza yuko ngerageje kwibaza gatoya nta novuga nta equipe canke commission yo bihari kugira ishobora amafederation yandi wavuze ati muri Sud Sudan bafise amafederation agenda gutaginga canke kuja kuraba abakinyi babo bigenza neza mu muhingi yitandukanye eske uyu munsi mu Burundi urabona neza yuko umukinyi amaze gusohoka umengo basi tuvuze mu Rwanda n'ivyo abo bazana muri equipe nationale uyu munsi hafi nabo tubona mu Rwanda nabo tubona mu Uganda ndavuga izina rya Landry uyu munsi yavuye mu Runana aja muri mu gihugu cy'u Uganda kaneti canke tugeze izina rya Brice Ndikumana yashoye kubakina muri New Star uyu munsi ageze muri Côte d'Ivoire kandi ni hamwe nyine amakuru tutafise yakwiye ashobora kuba amaze imyaka 2 cyangwa 3 ari meilleur muri championnat niwe meilleur kuri 3 points umukinyi wa mbere ngize amanota menshi muri championnat muri Côte d'Ivoire et pourtant hariho ntituriko turamubona muri Bruce yari umukinyi afise qualité nyinshi abamenera badafise n'umumenera afise 1 mètre plus de 1 mètre na taille iramufavoriza akaba ari umuntu jewe nabonye muri association y'Ubujumbura ari umumenera yashobora kugira rebond agatanga pasi kuri ano yindi ukuvuga umvirizo nguvu mungu yarafise qualité zose urumva arazikwije kugira ngo basketeur ahuye no mumenere mugufi yashira gukina kuri pivot voilà uno munsi ka dashaka kumutumako rero ni kibazo ni nukumenya umwese ajejwe iki n'ivyo bintu bijanye na equipe nationale ni ibintu biri mu attribution neza ya directeur technique national niba bijejwe ajejwe kumenya ati umukinyi
wese wo mu Burundi ari ashobora kuza gukina mu Burundi bizogenda gute kugira ngo tumuzane twagiye turavuga abahungu ba Bruce na ba Gibe n'abandi uno munsi dufite abigeme bakina kuri niveau ya basket muri Etats-Unis muri université ku rwego n'abanyamerika benshi badashikako ndiko ndavuga Ines hamwe na Florence Dada Karume uno munsi baraheje amashuri yabo ni kuvuga uko bigenda ko tuzakina basket professionnel nimba bazoronka amahirwe yo gukina muri Etats-Unis Imana ishimwe bitagenze uko bateza gukina professionnel ni soit baraja Buraya soit baraja muri Australia soit baraja ngaruka gukoresha expression anje ati ni fuite de talent oya bagiye bariko baratera imbere bon Burundi niswe sovuga yuko ari fuite de talent si bibi umwana kuba yoja gukina mu mahanga akaronka akaryo ko kugera ku rugero rukomeye go hejuru ni kuvuga uno munsi we azoteza imbere umuryango wiwe hamwe n'igihugu kubijanye na sport iyo abatwara dufise ubushobozi bw'uko tumuzana kandi si ibintu bikomeye none muri football ntibaza baraza bose none football niri mu Burundi nibakoresha amahera avuye mu Marundi kugira ngo babaze sinza hava mugabo ni mu gihugu sinibaza ko yo bari imfashanyo y'abanyamerika ituma bakinyi ba Saido baza mu Burundi cyangwa bagiye batandukanye n'amahera y'amarundi y'abarundi aza kubazana bisigura rero nimba kandi burya medaille na coupe zirangana neza cyane medaille ya football na medaille ya basket irangana na medaille ya handball afite amadiscipline yose hari ikintu cyose gituma ibendera giye riduzwa imwe national ikavuzwa ni ukuvuga nico kintu cyose gikwiye gushigikirwa we twoba ukutitanga canke no gusamara nivyo umuntu yoshobora kuvuga mu ijambo rimwe bon biragoye kuvuga ko ari gusamara cyangwa kutavyitaho ariko je nibaza yuko c'est vrai FIBA iratanga hari ukuntu biba bimeze ukuntu bitwiye gutunganywa ariko hari gihe usanga nyene nk'igihugu ukuntu gisanzwe kimeze ugasanga byo kigora ariko ico nacyo nibaza ko atari cyo cyagituma batubaho gukora ibintu bimwe navuga bikomeye kubera turavye nko mu bihugu byo mu karere hari bimaze kugerageza gushika kuri ico kintu nabo nyene nitwavuga ko bamaze kubishobora neza nibaza ko mu Burundi twatwikiye kubigiraho nawo tukabigirako ukuntu babigenjeje kugira babishobore ivyo bintu nuko je nibaza yuko iki nk'icyo kintu cha equipe nationale nibaza ko cyo tungana no mu mwanya muto kubera abakinyi basanzwe bahari kubera deja nkuko coach avuze twari twavuze abasore cyane cyane abahungu ariko uravye nka equipe nationale y'abakobwa bayeho iyo biteye ubwoba bari equipe imeze neza ubone nka Dada Giti ba Sorel bari muri Canada ba Dumi mu Rwanda ba Cynthia muri Uganda abo bose n'abakinyi bi classe kandi bose bakirenga aho mu bihugu bari classe neza rumva yuko bipfira muri ya structure ya federation ndabivuga uko ari ibintu ntibyubakitse neza kugira bitungane neza urumva turamaze imyaka myinshi cyane tujera amakonfli nta ma programme nta planification donc ama structure yacu muri basket uhere kuri federation ukamanuka ukaja mu association ukamanuka no mu club turi muri gestion des conflits niyo principale activité en fait nta progression turiko turabona uyu munsi muri basket byokunda gutama kandi ninde muntu yoza kudushigikira mu gihe twebwe ubwacu dafise image nziza umuntu niyo idandaza urumva uyu munsi tugerageje gusa nk'abasongora gato duheraheza basketball techniquement donc apport sportif ku bakinyi ni sawa mugabo organigramme hejuru sineze nabi niko umuntu ashobora kuvuga bon ndanga cliché nkiyo yo kumadika ko directement ngo coupable innocent oya ariko ni sujet de réflexion gufata umwanya yo kwiyumvira kugira ngo umuntu wese arabe kubimuraba ico ntegerezwa nitushobora kuko nitura abacamanza ngo tuvuge ngo uyu rero nafungwe cyangwa nagire gute oya turi mu cour de justice gufashanya kugira ngo turabe ikicokorwa kugira ngo ibintu bifate umurongo mwiza urukino rugende neza kandi sinovuga ngo bakinyi ni sawa mambre ni nabi oya umukinyi yego arazindukiye agiye ku musenye cyangwa kuri beach cyangwa agize amamatire amajana 3 ku munsi ivyo ntibikwiye hariho mu membre de son club amwapuya murira minervale wo bishoboka umufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bose n'abantu bakorana dukwiye kuraba gusa ivyo dukora byose tubikore ku nyungu ya basket tuhagarike ikintu cyose nimba je hari ibintu kanaka tudahurije ko nagigi
nibisanzwe mugabo nkwiye kuraba dushaka gushika kuki donc kiyago kijimbe nibiki dushaka gushikako est-ce que ni conflit interpersonnel ihambaye kuko uri kuraraba abantu benshi usanga bafise ivyo bapfa au fond urabura icyo bapfa usanga ari ibintu kuvuga swata mugiye ngo yabana ngo iyi match muze muyigire samedi ngo yaje mu natwigira dimanche ico rero kaba gikwiye ngo abantu bacanemo ni federation ni association ubu hariyo igikorwa abakinyi bateguye ubwabo kugira ngo bahure carazanye ingorane kandi les structures zitwara basket zari serezo gatoyi ubwo nushaka gutunganya ikintu ngo wandike ku izina ry'umuntu Jean Dinamo Paul Njimukana Felix Runani utunganya ikintu udafise uruhusha rwo batwara amaklub voilà basket mugabo isifize yuko abantu baganira gusa hama bikaca bifata umurongo mwiza bikaca umengo ni ikintu conflit nini ya gose alors que nakana bakinyera kumburanye bashaka guhura bakine bahabe kubera atakintu ko kirahaba voilà ni gicyo bagire abasanzwe bayoboye basketball kugira dusubire kubona inkino kuko niyo turi inkino nyinshi zaratanguye turi muri tuko tuvuga basketball uyu munsi muga ku ruhande football baramaze gutangura peut-être na handball mu minsi iri imbere bagiye gutangura volleyball bo barahejeje bagiye kuba bakina urukino rwa nyuma mu ndwiza ariko ruzosozera iganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ugira for the love of the game ni giki wosaba abasanzwe bayoboye basketball mu Burundi kugira dusubire kuratira ijisho en fait si nibaza ko atari solution umuntu akiye kurondera nyene 2014 ngo aronderere kure icyo nyene ko cyavuze ama conflit novuga ari personnel nyene tuntu bintu byamaze kuba personnel nyene tugorane duto nitwe dukiye kuhava ama bakaraba inyungu ya basketball donc y'abakinyi bagatunganya ibintu bikaja ku murongo kubera unavuga yuko nka dufashe nk'akarongo muri crise ya 2015 nibaze ko kijya gihara abakinyi benshi bahagaritse gukina kubera crise yari ihari urumva hari abakinyi baca bakaja mu bindi kandi baza n'ubunye birashobora gushika dusanga ari abakinyi babivuyemo ugasanga ntibayivuyemo ngo babihere gukina bakaza yama objectif baba bafise kera yarahindutse umubiri warahindutse amagara yarahindutse ugasanga izo objectif zigahinduka urumva sino ni amagama kofi novuga yuko ahasanzwe hari ku bantu canke ku bisanzwe bimeze ibyo hebwa hama bakaviza ineza ya basketball ariko badukurikirana muravyumva igisabwa kuri basketball ama conflit interpersonnel canke amatati hagati yanyu nibibi kuyazana mu mukino na cyane cyane ko tuzi yuko sport yari yo yose numwanya mwiza wo kuyaga n'umuntu numwanya mwiza wo gushobora kugira ikigo gushobora gutunganya ibigiye bitandukanye na cyane cyane yuko mwumvikano kenshi tukunze kubona kunda kuva mu nkino zigiye zitandukanye icukunda nimba ari basket nimba ari football mugu uyu munsi ko tuvuga basketball duse nk'abasozera agatoyi Alexis uyu munsi wavuze ati ama pepiniere murafisi higanwa muri ko murategura canke rigiye kuba rija ku musozo waryo mu ndwiza mbe hajya narabonye novuga calendrier canke ndahaciye gatoyi narabonye icyo no kwita abakinyi bo mu mashuri agiye atandukanye mbe nk'ivyo tangurira hajya tukabona icyo no kwita amatara aduga biciye muri higanwa hajya kazaraba bagiye barafashwa hirya no hino ego uravuze ikintu utari bwabwane kare ni projet ya Club Runani twateguye mu ntumbero yo ku renforcer leadership gutera imbere mu gwaruka kugira ngo bagire uburongozi bukorera abandi hama kandi no mu buryo bwa cohesion sociale kumvikana rero iyo tournoi twararonse imfashanyo zose zibwigo cy'Ubufaransa umusade w'Ubufaransa baradufashije kugira ngo ibikorwa bigende neza tuca rondera imigwi izo twitabira mu mahiganwa mu makartier za Cibitoki za Kanyosha za Mutanga za Buterere abo mwijabe bari mu Runani n'ayandi makartier tugira amakartier 8 hamaca dufata n'amashuri 8 y'abakobwa uno munsi rero nkuko wari ubimbwiye mu ndwiza kuva itariki 4 z'ukwa gatandatu tuzogira ama demi finale hama demi finale yindi zibe vendredi finale zizoba samedi
ariko badukurikirana muravyumvise neza ku kibuga cyo mu Ijabe benshi akunze kwita hagati y'ituzitiza Ijabe Arena ego mu kaze murabi inkino zibereye ijisho mikangara imiyabaga ikiri mito ivyifatamwo neza ndetse twibaza neza yuko mu minsi iri imbere tuzobabona ari abakinyi twari duhejeje kuvuga pourquoi pas tutababona nk'aba Garnet hirya no hino ni ikintu ciza gose Gigi uyu munsi tuko turabona basketball mu Burundi yasubiye kunaguka ngira wavuze ati 2015 harabaye ico no kwita novuga ni vague d'événements zahabaye mugabo twarashe kubona 2016 ibintu bigaruka ni equipe ya Gymkhana ngomba ngaruke ku gato birashoboye tuje tunaheza ikiganiro cyacu Gymkhana ni equipe novuga uyu munsi ifise cyo no kwita amatala agiye atandukanye ni cyahe kintu novuga yuko uyu munsi club nka Gymkhana ishobora kuba novuga yuko iri kurasumbiriza kwibindi kuko turazumbaza ko yandi ma equipe novuga mu kuzana umumenyereza novuga eme bitagoye bo ubwabo ngerageje kubabaza avuga ati ihingano bashobora kuritahana nkuko ko cyavuze equipe izarizo zose zirashobora gutwara igikombe kandi yatsinda uravye na championnat national yige indira yitwara usanga ari equipe zigenda zatandukana ariko novuga yuko la réussite ya equipe Gymkhana novuga yuko ari ibintu vyahereye hasi umva muri deuxième division umva baduga nico gitumje usanga ari equipe ikomeye sino kuvuga ngo kunitunganizwe nibaza ko n'indi migwi nayo nyene iragerageza gutunganya bose nibaza ko izitunganizwe à la burundaise c'est presque la même chose ariko nibaza ko la réussite ya Gymkhana kubera equipe ifite abakinyi novuga yuko basa n'abakomeye n'abamambre barakomera urabizi ko bica bigenda mu Burundi sino bavuga yuko ni kwa kundi nyene guhera hasi ari naco novuga yuko nka equipe za Muzinga Kern Les Hippos novuga ko ari equipe zitahagaze neza ko nta deuxième division zifise bana ko ari equipe zitazi neza aho bariko baraja nka coach nanyene ngayo cya bitubwira ko yaravye nka Gymkhana kuvishika novuga yuko yatwaye pépinière presque pépinière basumiye aho basanzwe basumira urunani yego cyane ko urunani hari ahantu byace bigorana baca baja kuhaca ama transfer y'abakinyi usanga bavuye hagati mu gihugu canke hehe umva rero ni cyakindi nyene ko cavuga kandi ni ikintu cyo kwakuraja cyane n'abakinyi nabo nyene bakuze bari bakwiye nabo nyene kuza baragira nyene nk'ahandi hose bakavyitaho ko ari abana bato babonye akabona ko yaje kumuraba canke akabona ko ari proche cyane yiwe biratuma babikunda cyane kubikina nkuko n'abakinu no munsi bari bafise abantu vuga ba model nkuko kwa coach Alex twaguze tubabona nabandi bantu bose ibintu bafasha cyane mu runani mu bamusabiye kugira dusubire kubona equipe y'urunani dream team antuka nimba ari ibihe byanyoheye ndakunda basketball mugi ibihe byanyoheye hari ibihe bya 2005 2006 club y'urunani FC cyo no kwita no kuri yari emergence de rêve ni ukuntu ushobora kuvuga abakinyi bameze neza ni iki musaba uyu munsi kugira dusubire kubona gwa runani rumeze neza gwa runani rutsinda imigwi haba muri region canke mu Burundi ubwo runani ruvuga rwari rumaze imyaka New Star rurembeje ego imbere yaho New Star yaradutsinda kenshi New Star mu ba Mayere New Star mu ba Freddy New Star mu ba Niyongabo ba Etienne ico gitwarigeze kumara imyaka nk'ibiri badutsinda hama kubera twari abantu bavyumva kumwe twakomeje twitegurira hamwe ba Fani ba Elvis ba Sudi ba Yao hama ico gihe byaradusabye kwihangana na perseverance na travail nyinshi hama tugera ku rwego rwaho twari dufise abakinyi facilement nka batandatu bafise moyenne y'amanota gira nko kuri 10 na 13 15 nukuvuga byari bigoye kuvuga ngo uno munsi dufata uyu canke uyu en fait collectif yari amaze kuba imeze neza ikomera rero ico novuga ni kirashoboka ku runani hama kandi jewe uno munsi sindi rwego rw'urunani gusa ndi ku rwego rwa basketball mu Burundi nimba uno munsi Dinamo iri kiratsinda uko byari byiza yuko ugera kuri niveau regional qui impose abakinyi nka Jean abakinyi nka Richard abakinyi nka Musoda n'abandi bose bakina na Bashebe ni byiza cyane yuko bagera hano ko kudekrosha un trophée régional abakinyi bari muri Gymkhana ba Paulin ba Gasongo ba Gire ni byiza ko baronka trophée régional abakinyi bari mu runani no munsi ba Ali ba Felix
ba Oli n'abakinnyi bakwiye kuronka tournoi regional ni kuvuga tukagera ahantu ekipe zo mu Burundi ari tuzo turagira rotation gutya voilà igikombe kitsunguruka igatwagwa n'uno munsi ejo igatwagwa n'umundi ico rero kugira gikunde turatunganya nyinshi ngaha kugira ngo imigwi ishika kuri ine iparticipe ni kuvuga iyo mutunganije mu gihugu iwanyu mufise amahirwe menshi yuko ico gikombe kiguma ngaha muri benshi hama tugiye ahantu bishoboka ko twogenda turi bane nyene FIBA ntivyanga ni wewe gusa uzana uburyo bwawe la formule yuko au lieu de 16 clubs bagira 20 naco bibatwaye nta no mubigira bugarana twariyo kina Coupe d'Afrique durana equipe zitatu zo muri Angola zitatu Primeiro de Agosto Petro Atletico ari equipe zitatu ni kuvuga tumaze kugera kuri niveau continental equipe zo mu gihugu kimwe ari zitatu muri region zo kwanga gute ko zine zo mu gihugu zigera gusohokera rimwe ari mu Rwanda mu Uganda muri Tanzania muri Kenya tugaruka kuri bwa buryo nyine uburyo birashoboka twebwe muri 2018 association d'entraîneurs twaratunganije evenement twise All Star Game abakinyi bose mu migwi yose baradukorera ama slam dunk baragira ama competition ya 3 points na skills ngiriye ko nshimira komite twakoranye irimo ba Crystal Kibwa ba coach Janu na president wa association coach Aron na ba Fabrice Nandi coach twari kumwe na Arsene Bucuti mugenzi wacu asanzwe akora muri Buja na madame Curie journaliste twaragize un comité d'organisation turategura evenement turize amafaranga hama après l'événement turasigarana amahera arenga miliyoni 2 nimba dushaka gutegura ikintu nk'ico abakinyi tukabaha ivyo bafungura tugatanga ibirato kubabaye ba mbere muri ayo makompetition agenda avuga ça veut dire que ni question d'organisation gusa hama twaronse n'abasponsor umusponsor wa mbere yaduhaye menshi yaduhaye amahera ari entre 500 na 1 million acha tugati awe nyine vyaryoshe nko mukazotegura ibintu zo kwizana kane no kuvuga yuko amahera rero yafise voilà kugira ngo abantu bashobore kuyakwegura uragira nyene uragira initiative ya ikintu gishobora kuzana hama hakaba donc club canke novuga evenement kanaka canke ikindi kintu gishobora gukorwa kugira basketball yo mu Burundi imbere bakayakwiya nico kintu umuntu ushobora kuvuga tubashimire mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro Inside Sport uyu munsi urabona ko byari ibintu bidasanzwe tuvuga basketball yo mu Burundi ngira mwashoboye kumva ibigiye bitandukanye uyu munsi abakinyi novuga bari ku rwego rwiza uyu munsi imigwi novuga yidasanzwe ariko irakora ibimeze neza ngira mwumvishe ico no kwita intererano zigiye zitandukanye twari kumwe n'abagenzi bacu ngahanye Alexis ndagushimire cyane nanze cyane kuri akajya mu haduha kuganira neza cyane ngira ku munsi wa kane tuzuba turi kumwe atagisi karibu kwera ubone ubwaruka ivyo rukina abana bibujumbura bashobora gukora ibintu bikomeye cyane neza cyane nongere gushimira ndagushimire Gigigira for the love of the game for the love of the game haraba tavyumva neza ushobora kubasigurira gato imbere ko turangiza ni kubw'urukundo bw'umukino kandi ikintu cyari cyo cyose n'umukino nyene yaba basket yaba volley ariko basketball irapima kunyene kandi ikindi nacyo nuko abantu bakwiye kuba ba all teams bagakunda avant tout basketball nkuko nyene kwa coach kandi ikindi ndamushimira cyane ko yavuze yuko atakiri kuri niveau yuko avuga ngo ni urunani gusa voilà no musarashira ko organiza anovuga ma mini camp ya entraînement akagisha abakinyi urana nka ba Paulin et pourtant asanzwe twavuga mu runani ariko agatsinda urunani agagira ba Musoda bagatsinda urunani akagirisha ba Oriura akabona umva abantu babe aba all teams barengera ivyo kuvuga ati je suis de ce club n'etinde umunyarwanda urukundo rumwe kugira urukino ruji imbere hama ibintu bikagenda neza igihugu cyose nkuko nabo bikora mutarabiye ku mugwi numva voilà nuko nyene nongere kugushimira Gigigira yego murakoze ndabashimire mwese ngira